Murakoze banyakubamesha makuru mbanje no kubaramutsa izina ry'Imana. Nivyo tugiye gufata urugendo tuja mu gihugu cy'Ubuhindi aho hazoba inama y'abantu benshi cyane, bakunze kuvuga ngo ni inama y'isi yose kuko batumira abantu bo ku isi yose. Koko igihe naherukayo 2018 naho yari inama yavuga ibintu bijanye ngo ni inama nshingamateka y'isi. Iyo nama nshingamateka y'isi rero bakaba bari bayihamagayemwo abana bava bitwa yuko baserukira ibihugu byo ku isi vya Afrika, vya Aziya, vya Buraya, za Amerika. None abo bana bagakora nka kurya abashinga amateka bakora. Bose abana bariko baravuga ibibazo, batanga ibibazo biba mu bihugu vyabo. N'u Burundi twasanze hari wabuserukiye umwana. Rero n'ubu ni nkaco kimwe, nibaza ko ari ishusho y'ico gihe ariko tuzosanga babiteguye, kuko bavuga yuko tugiye kwigira hamwe ibibazo by'abana ku isi, les droits des enfants ku isi. Bagashaka noneho kugira ngo ku isi yose bashobore kugira ikintu kimeze nk'intumbero imwe, intumbero imwe yoshobora gukoreshwa, imbono imwe yoshobora gukoreshwa mu bintu bijanye n'agateka k'abana, haba mu bijanye n'ibi dusanzwe tuvuga ati agateka kazina muntu, bakavuga agateka k'abana, bakarekana amahoro, ngene amahoro ku isi, umutekano wo umeze, kugira ngo noneho babana bashobore gukoramwo bidegemvya kandi bashobora no kugira intererano batanga ku bibazo byo ku isi, na cyane cyane mu bijanye ni indero yabo n'iterambere ryabo, haba mu mico, mu bwenge, eka mu bintu byose biranga umuntu ameze neza. Ibyo rero nibyo tugiye kwiga.